Abatari kumenya neza nibo sanze ajeje kumenyekanisha ibikorwa vya Ipendo sound muri uno mwanya. Nibaza ko bizokoma igihe cyose zobandanya ukorera Imana muri ubwo buryo. Impamvu yatumye dutegura kino gikorwa ni kugira ngo dushire ku mugaragaro ibikorwa tumazemo, mugabo kandi dutumirire abantu kubana natwe mu gihe tuko turasabana n'Imana. Ni Ipendo sound izoba ariko iramenyekanisha cyane album ya mbere. Izo bigizwe n'indirimbo zingahe, harimo collabo zingahe, zimwe twarazimenye canke nazo turamenya. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu bigeme. Ndakuramukije. Meze neza. Benshi bakuze mu bintu vya Miss Burundi witoza, igitegura tsinda, nyuma kandi numva agatiriti ka Miss kaguma komisiyo. Ni Miss Keti. Merveille. Umeze neza. Ego. So ni igikorwa cha Ipendo sound bamwatunganije umunsi cha Bizia. Ni ayo mpamvu mwatumye muvuga ati kadutegure ico gikorwa bimeze gute muri rusange. Impamvu yatumye dutegura kino gikorwa ni kugira ngo dushire ku mugaragaro ibikorwa tumazemo, mugabo kandi dutumirire abantu kubana natwe mu gihe tuko turasabana n'Imana. Ego. Iki kizodusigira mu bantu b'abakristo dukijijwe n'abandi batarakizwa? Azobaje uwo munsi. Ico iyo evenement izodusigira bon ku bakristo, reka nangure ku bakristo nuko izodusigira ugukura mu mpemu, donc uguhimbaza kurengeye ko vyahora muri mpemu cyane bisizwe n'amavuta cyane gose uravyumva. Hama kuba dakijijwe na turizera neza kandi turasenga ngo mwe muyiraza dufashe, donc akorere mu bantu kugira ngo bakire umwami Yesu kandi bumve amahoro muri bo. Muri cyane. Abatari kumenya neza nibo sanze ajeje kumenyekanisha ibikorwa vya Ipendo sound muri uno mwanya. Nibaza ko bizokoma igihe cyose zobandanya ukorera Imana muri ubwo buryo. Sivyo none. Ni igikorwa ca mbere mukoze canke kizosha gihagarikira ngahanya? Oya si cyo bon ni rya mbere, mugabo kandi ntibizohagarikiraho kuko tuzositubandanya n'ibindi no kurundi rwego. Ni proms zidasanzwe cyane gose. Ni Ipendo sound izoba ariko iramenyekanisha cyane album ya mbere. Izo bigizwe n'indirimbo zingahe, harimo collabo zingahe, zimwe twarazimenye canke nazo turamenya? Izoba igizwe n'indirimbo standard. Nibaza yuko atazomurame, bon donc nyinshi izoba ari nshasha muzozumvira. Twumvise ngo recording video, recording live, twibaza nk'abantu ati ivyo bintu nibiki bipanze gute muri rusange? Bon, recording nyene ni recording. Urumva zoba ari muri ico kibanza, zoba ari muri izo clip video zizoba ziko zirakorwa muri uwo mwanya. Yego. Abantu baca bashaka kumenya ati kubera iki kubikorera muri kiya kibanza kandi dusanzwe tuzi ko arabo muri yindi church. Wiyumviriye iki? Icambere na mbere Ipendo sound yo muri church ni abantu nurungana bagiye hamwe rurafatanya kugira ngo ushobore guhimbaza Imana, donc biciye mu ndirimbo. Mugabo rero kubona twafashe kandi kuri Oasis no kugira ngo icambere na mbere niho hatworoheye, mugabo kandi hari ikibanza kizoshobora novuga ngo to making things korohera abantu, korosha ibintu, ibikoresho, kandi ni na sponsor. Bibarivye tugira ko dushimira na Oasis. Yes, bibarivye cyane kumva ibintu bimeze neza, gushigikira umurimo w'Imana cyane ku bakozi b'Imana aba ari vyiza cyane.
So ni Ipendo Sound ubona ko yakoze ibikorwa vyiza cyane mu mwaka wa 2023 uno mwaka wa 2024 bariko barakora mu ntango cyane. Tubitege gute muri sama canke mu mpera z'uno mwaka? Nta bindi bikorwa bihari canke andi makorabo bimeze gute? Ako gaseke tugafundura. Ibikorwa birahari kandi byinshi cyane gose kuko ntitwicaye ntituryamye, turasenga ubudahengeshanya kugira ngo Imana iduhe amarevelation, hama dushobore guha abo imitima, donc imitima ishashaye, shike kumisha, yego shika kumishaha, ibikiza abantu, yego iby'amakolabo twaba turabishira entre parenthèses, yego muzobimenya. Ni kahe kajambo wabwira bamwe mu gwaruka cyane muri ino generation yacu turimo, ubona bagifatiwe cyane n'ibiyayura mu mutwe, ubona gifatiwe n'ibindi usambanye n'ibindi, kubabwira ijambo ry'Imana muri rusangi nka Ipendo Sound cyo kimwe n'abandi? Nka Ipendo Sound kandi en general canke kandi nk'umuntu yamenye Kristo, yamenye Imana, nobwira ugwaruka yuko twirukire cyane ubwami bw'ijuru, kuko akenshi turaba duhuze mu bintu bitandukanye, mugabo tukibagira rya jambo ry'Imana rivuga ngo twiteho ubwami bw'Imana ibindi tuzovyongera. Ntiduce tuja mu vy'Imana ukutariko, kuko hari kuja mu vy'Imana biri religieux, donc by'idini, hari no kuja mu vy'Imana wewe personnellement nk'umuntu agomba Imana, nk'umuntu Imana ishaka guhindura, gutransforma ubuzima bwiwe. Rero nobatumira gusabana n'Imana, kuba bafise intimité n'Imana, ibindi navyo ni ibintu bisanzwe nyene tuzovyongerwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Asante sana, ndagushimiye cyane ku bantu tucemera Imana tukiyikunda, tubatumirira uwo munsi kuza kwegera kuba hamwe n'Imana apahuse. Ndagushimire cyane Keti, nibaze ko ibintu bizogenda neza cyane. Asante sana. Nanje ndabashimiye cyane kuri part ya Ipendo, mwakoze cyane kudushigikira, muzokwamane iyo attitude kandi Imana ibahezagiye. Asante.